Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi haje kwakira icegera c'umushikiranganje wa mbere, akaba ari nawe umushikiranganje ajejwe imigenderanire mu bwami bw'Ububirigi, akaba yarari muri runo rugendo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, eka mbere akaba yari yarahisemwo akarere k'ibiyaga binini ko ariho yogendera ubwa mbere kuva agenywe muri ayo mabanga haciye amezi 3. Mu bihugu rero bigize akarere k'ibiyaga binini Burundi bugaca buza kwisonga. Mu mubonano bagiraniye na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse ku ntumbero y'ugo rugendo, aho ubwa mbere yarafise intumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'ubwami bw'Ububirigi be n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Imigenderanire yagiye iratosekara muri kahise na cane cane yuko muzi ko mu 2015 iyo migenderanire yari yarahagaze. Akaba yaraje rero azanye ubutumwa aje no kugaragaza icifuzo c'umwami w'Ububirigi bw'uko ico gihugu cobandanya n'igihugu c'u Burundi ku rugendo rw'ubucuti, ku rugendo rw'ubugenzi, ku rugendo rwo gushigikirana, bakibagira ko kahise katagiye kamera neza. Rero ni muri iyo ntumbero yuko yaciye agaruka no ku masezerano yo gushigikirana asanzwe hari hagati y'ubwami n'Ububirigi be n'igihugu c'u Burundi. Amasezerano yatewe ku mukono mu 2023 isanzwe yerekana ikirengamisi c'ibikorwa bizorangurwa mu bisata bitandukanye, igisata c'uburimyi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'intwari ibereye. Eka mbere yaciye ashikiriza na Nyenicubahiro umukuru c'u Burundi icifuzo c'ico gihugu co gusimbataza imigenderanire n'igihugu c'u Burundi no mu gisata co kwivuna abansi, aho kizoza kirakira cigisha intwazagabo z'abarundi mw'ishuri ry'ubwami ry'Ububirigi. Icegera c'umushikiranganje wa mbere akaba ari nawe umushikiranganje w'imigenderanire, yarafise kandi intumbero igira kabiri yo kuganira ku mwitwarariko ico gihugu gisanzwe gifise ku vyerekeye amahoro n'umutekano mu karere na cane cane mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iyo ntumbero yakeje cane ubwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ari umubivyi w'amahoro, ku ruhara ntangere ariko arakora kugira ngo amahoro asasagare, kugira ngo asahirize ico gihugu kibanyi kugarukana amahoro n'umutekano, na cane cane amukeza kuko ingabo z'u Burundi ziriyo gufasha ico gihugu biciye mu mwumvikano no mu masezerano azwi n'ico gihugu. Ivyo rero bikaba vyerekana yuko igihugu c'u Burundi mu vyo gikora cose gikorera mu muco no mu mwumvikano, eka kibiba amahoro. Yamukeje kandi aramutera intege ko igihugu c'u Burundi gisanzwe carakiriye impunzi zitari nke z'abakongomani, aho mbere yanamuteye intege no kubandanya agira uruhara rukomeye kugira ngo ayo mahoro arame. Kuri ico umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yashimangiye aho Burundi buhagaze. Burundi buhagaze ku gutorera inyishu biciye mu mwumvikano, mu biganiro, ntigishigikiye na gatoyi inzira isesa amaraso. Ari naco gituma yateye n'intege ico gihugu eka n'ubumwe bwa Buraya kubandanya bashikirira ico gihugu kibanyi Kongo kugarakana amahoro n'umutekano. Mu ntumbero rero yo kubandanya barabira imbere gusimbataza imigenderanire, ubwami bw'Ububirigi n'igihugu c'u Burundi bisanzwe bifise kahise bisangiye, eka mbere n'intambwe Burundi bugezeko mw'iterambere. Ubwo bwami bw'Ububirigi burabifisemwo uruhara runini, ari naco gituma muri uwo mubonano abo bubahwa bagiye bemeranije yuko igihugu c'Ububirigi kigiye kugira uruhara ruboneka cane mu guherekeza Uburundi kuri ya mbona kazoza igihugu cishira kikizana, igihugu giteye imbere mu 2060. Ikindi icegera c'umushikiranganje wa mbere yagiye ashimikiyeko cane no gukeza cane umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko aguma yizegwa muri Afrika, aguma yizegwa eka no mu makungu, aho mbere uno musi ari icegera c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika mu mwaka uza, naho akaba azoba arongoye uwo muryango, aho yabandanije amutera intege kandi amwemerera yuko Ububirigi uno musi ari igihugu giharurwa mu bihugu bigenzi bivukanyi gushika Uburundi bushitse kw'iterambere rirama.